je maze kubandanya n'ibintu bya eglise harabaye ikibazo mu eglise ma eglise yose nagiye ndacamwo mvuye muri ayo ma eglise ashika kuri 3 haragiye haraduka ibibazo mu ma eglise ncavuga ati ibintu by'ama eglise je ndabihagarikije n'ibintu byo kurimba nacinda bihagarika urumva ko nagumye nsigara ndirimba muri eglise gusa nagumye nkurikirana umuziki cyane iki hanyuma hageze mu guheza amashure yisumbuye mu bisanzwe nashase gukurikirana igisata c'amategeko nashase gukurikirana igisata c'amategeko hanyuma naratoye exeta ariko baca bandungika mu bintu ntashaka nafashe imyaka 2 ntari nibereye muhira ntariko ndiga nja kwiga theology nja kwiga theology nitwa Nyandwi Raphael benshi banzi nka DJ Rafa canke Mr Home canke Mr Nyumbani. Ayo mazina kweke bakwita duhere kuri DJ Rafa. Ego DJ Rafa nuko kera cyane tukiri abanyeshure narakunda gufasha abanyeshure kuryoherwa mu minsi mikuru kera cyane. Ego nkabanima mu minsi mikuru itandukanye ariko no misite kandi narabikora. Ego nibyo yatanguje izina rya DJ Rafa hanyuma naci ndayibandanya ntangiye kuba mumenyesha makuru cyane mu mico kama. Aba Mr Home? Mr Home ari kiganiro cyitwa Home Flavor nakora ico gihe ndi kuri televiziyo na Radio Salama. Ikiganiro cyitwa Home Flavor cavuga ibikorwa by'abaririmbyi bo mu Burundi indirimbo zabo n'ibindi so niho benshi bace batangura kunyita Mr Home. Histoire yanje yo mu buto ni iri compliqué amamuko yanje jewe ni mu ntara ya Burunga. Amamuko yanje papa avuka muri commune ya Nyanza-Lac, mama avuka muri commune ya Rumonge. Jemvu navuke muri Tanzania mu gisagara cyitwa Mwanza. Urumva rero ko histoire yanje ifise ibintu byinshi cyane gushika no munsi. Navukiye muri Tanzania ndiga kuva mu wa mbere gushika mu wa 5. Hanyuma nshitse mu Burundi raspo muri Tanzania bafise system ya anglophone niyo bakoresha. Ivyigwa usanga biri mu Congereza canke bikaba biri no mu Giswahili. Nshitse mu Burundi rero byaragoye cyane kugira ngo nshobore kujana na systeme francophone Igifaransa hamwe n'Ikirundi. Naciye bace bansubiza inyuma ntangura mu wa 3 ko sinarinzi Ikirundi sinarinzi Igifaransa n'ikintu na kimwe. Ntangura ishure mu mwaka wa 3 muri commune Nyanza-Lac. Ubu bayihimbiye ni Nyanza ariko genzi Nyanza-Lac urumva niyo nize gushika mu wa 6 no mu indwi. Hanyuma ayandi mashuri nabandanirije mu gisagara ca Bujumbura kuri lycée municipal Buyenzi gushika muri 10. Hanyuma kuri lycée du Lac Tanganyika gushika muri 13. Aho nayigeje mu gisata c'indimi. Cambandanya kwiga muri kaminuza yitiriwe amahoro n'umwumvikano muri Afrika à l'Université pour la paix et la réconciliation en Afrique, IPR, mu gisata ca communication. Tukiko turiga niyo twaciye dutangura kwimenyereza nk'abamenyesha makuru kuri Radio Salama. Iyo radio rero yari yatangujwe n'umuhisi Mohamed Rukara, igeze ku muhuza w'abarundi niyo muhuza w'abarundi wa mbere.
tukaba rero tunamushimiye cyane, yaradufashije cyane kugira ngo twinjire mu mwuga wo kumenyesha amakuru, kuko hari umugwi munini cyane w'abamenyesha amakuru twaciye muri radio televiziyo Salama, gushika no munsi bakiri muri uwo mwuga bamwe abandi byarabafashije kuja mu rundi buzi. Urumva rero ko yadufashije cyane naho atakiri kwisi, ariko yarakoze igikorwa gikomeye cyane. Nkiri muto tukiri muri Tanzania ico gihe turagira ama retransmission en direct y'amamaci yo muri quartier. Sur place tukabigira sur place n'akagwi k'abagenzi, tukagenda yo bariko barakina umupira, hanyuma jewe n'undi mugenzi wanje tuko turagira tukanima match nk'abamenyesha amakuru, tukabyigana kugira nyine abamenyesha amakuru bigana. Turabikora, ariko kandi nyuma y'ico narakunda no kwandika, ko dufise papa wanje yarafise umugenzi yakora mu kinyamakuru candika, yari umurundi ariko yasanzwe akora muri ico kinyamakuru cyo muri Tanzania cyitwa Mfanyakazi. So yarandika kenshi, yaratuzanira ibinyamakuru vyiwe, amarticle yandika, kenshi narafata nkavyandika, nkafata atushe yiwe nkandika ku makaye amarticle, canke nkakreya amarticle atandukanye nkandika. Umva ni ibintu narinzi yuko umunsi umwe nzoba umenyesha, narabikunda cyane kuva nkiri umwana. Ariko iyo ndoto yaciye izima, naciye ndabivamo, naciye mbona yuko noja mu yindi carrière mpejeje shise nko mu wa gatanu mu Burundi. Nabonye yuko ibintu byo kuririmba nivyo vyaje bitangura kuza muri jewe, ntangura kwiga ibikoresho by'umuziki, natangiye kwiga guitar, hanyuma ndiga piano, hanyuma ntangura kugira composition y'indirimbo muri eglise, indirimbo nyinshi cyane, kuko hariho na kolar imwe yitwa gira ube maso, yabaye rurangirana cyane. Je nasengera muri eglise yitwa Assemblies of God, hanyuma bo basengera muri eglise yitwa Ezebu. So eglise yabo yarigeze kugagwa ikiringo kitari gito, baca baza gusengera muri eglise y'iwacu. Hanyuma je nari nsengera naririmba muri chorale y'abana, hanyuma ndaduga gato muri chorale y'igwaruka. Hanyuma rero barambonye yuko shoboye kuvuza cyane cyane guitar hamwe na piano, natangura rero kubafasha muri iyo chorale yitwa gira ube maso. Bari abantu bakuze, je nari umwana, turatangura kubafashanya, turaririmba indirimbo zitari nke, turagira turaja mu competition atandukanye, ndabafasha no kuandika indirimbo zitari nke, indirimbo zirenga nka 10, indirimbo zagiye no mu album bakoze album zibiri, muri izo album zibiri indirimbo zanje zirimo. Urumva rero ya ndoto yo kuba mumenyesha amakuru ndayihoza, ndaciye mbona neza yuko kariyeri yanje no bandanya mu bijanye no kuririmba. Naho naje mvuye ariya Nyanzarake iwacu, nje Bujumbura kubandanya n'amashuri, nabandanije muri eglise yitwa Victor Mission kuri Avenue de l'Université, benshi bazi nka Mitume. Aho rero nari umuririmbyi muri chorale y'ugwaruka, ndaja muri chorale ya Centrale, ndarongora chorale y'ugwaruka, hanyuma kandi ndaza kurongora chorale Centrale y'abakuze. Nabo nyine nabafashije indirimbo nyinshi nagiye ndandika je nyene, n'ubu bakizikoresha. Urumva rero ko umuga waciye ubandanya. Ariko kandi si ivyo gusa, ibyo byose nabikorana ndabibangikanya n'indi orchestre y'iwacu dufise muri quartier mu Ijabe, yitwa Obavazmen. Ari abantu batari bake twakorana, witwa Pascal, witwa Pasi, witwa Peter, abo bose, n'undi yitwa Akili wo mu Kinama. Ego twarakorana, turakompoza indirimbo. Je nabafasha ico gihe, nabafasha kuvuza guitar, bass. Hanyuma turaja ama competition menshi, ndibuka ico gihe kuri
Centre Jeune Kamenge turaja muri CCF ico gihe Centre abo Culturel Français ntabuciye abo mwakorana indirimbo z'isi izari indirimbo z'urukundo turaririmba ico gihe kandi akiriho abasauza ajya kwa ndadaye hariho abasauza niyo bari bashize ikirindiro ciwabo ariko hageze weekend hara vibra hajya indani hariyo boîte hariyo night club hariyo iki ariko ari igihe bagira iminsi mikuru yabo baradutumira tukagenda tukabateramisha tukagira live music turi kumwe nabo niyo group yanje ya All Brothers Men. So urumva rero ko mvuye ngaho nkagenda muri eglise nkaririmba hanyuma mfise indi myanya nkagenda kugira repetition na group yanje ya All Brothers Men. Yeah. Hariho abantu bakunda kuvuga ati indirimbo z'isi indirimbo z'Imana bisanzwe indirimbo zose ni indirimbo turirimbira ku isi ari indirimbo uririmba zo guhayagiza Imana bijya baririmba muri profane ko babivuga canke secular biri no muri Bibiliya urafata Bibiliya usome neza ari indirimbo ari igitabo citwa igitabo c'indirimbo baravuga byerekeye umukunzi wanje uri mwiza ufise amaso meza ndagukunda iki biri muri Bibiliya kandi murazi yuko izo ndirimbo nyine bavuga ko ari iz'urukundo ufatiye no ku mabwirizwa y'Imana hariho ibwirizwa rya mbere ritayandi yose ni ibwirizwa ry'urukundo no kuvuga ikintu ca mbere rero abantu bategezwa kumenya yuko urukundo ruriho urashobora kuririmbira urushaka kuba umupastori mijoro uri mu rugo canke uri kumwe na madame wawe ntureka kumubwira ati ndagukunda afise amaso meza ukamuhayagiza umeze neza ibyo ni ibintu bisanzwe cyane so ari abantu rero bashaka kubwira ati ngo yaguye canke yahagaze ibyo bintu byo gucira imanza n'ivyo abantu bataramenya ibyo ari byo ijambo ry'Imana mu bisanzwe yego je maze kubandanya n'ibintu bya eglise iki harabaye ikibazo mu eglise ma eglise yose nagiye ndacamwo mvuye muri ayo ma eglise ashika kuri 3 haragiye haraduka ibibazo mu ma eglise ncavuga ati ibintu by'ama eglise je ndabihagarikije n'ibintu byo kurimba nacinda bihagarika urumva ko nagumye nsigara ndirimba muri eglise gusa nagumye nkurikirana umuziki cyane iki niki hanyuma hageze mu guheza amashure yisumbuye mu bisanzwe nashase gukurikirana igisata c'amategeko nashase gukurikirana igisata c'amategeko hanyuma naratoye exeta ariko baca bandungika mu bintu ntashaka nafashe imyaka 2 ntari nibereye muhira ntariko ndiga nja kwiga theology hanyuma muri ico gihe papa wanje ari umupastori ariko gusa ntiyabishatse yuko nja kwiga theology sinzi igituma yagumambwiye ati nta kuntu ubandanya wari wagiye kwiga he nafashe ishure nigenga nyene mu Burundi nigenga mu Burundi ndiga par correspondance ndaheza ndaronka na licence muri theologie naciye numva neza yuko nosubira muri wa muga nashaka kuva nkiri muto niho haza ishure je naba mu bwiza ico gihe hanyuma amashure yose nabona ko yari kure nabona Université de Lumière iri kure nabona ama université yose ndabona ko ari kure bazanye université mu bwiza naciye mvuga ati wow ko je naba mu kujya 5 université IPR yaje iri kujya 4 umva ari mva muhira nsimbira mu ishuri mbako naciye numva nshaka kwiga ariko kandi ikindi cha umva naho nyene bari bazanye ubwa mbere bazanye faculté de droit ndashaka kuja ndiyandikisha muri droit hanyuma batanguye amashure ijya faculté bari bavuga bati abanyeshuri biyandikisha ntibakwiye umva turayihagaritse
rero ncavuga ati nje hehe ko nari mfise ya shaka ryo kuba umenyesha makuru, ndavuga ati reka nje kwiga kiri hafi na journalisme communication. Hanyuma bica bizuko umwaka wa mbere nyene twaje dutangura stage. Urumva maze gutangura kumenyesha makuru kuva ico gihe yace binyinjira mu maraso gushika no munsi. Mu bisanzwe twarakoze cyane, inyuma yo ngaho twatufise ministere yacu yitwa GGMI, Grace of Golgotha Ministry International. Turafata urwaruka rwinshi twaragwigishije, je personnellement narigishije urwaruka rwinshi, naratanga amasiyansi y'ivyigwa bitandukanye, ibyo ubumenyi naronse muri theology nagenda nigisha abantu benshi. Ako kiresi ivyo narigisha no mu ma groupe biblique mu ma école secondaire atandukanye, ariko kandi turagira ico bita evangelisation explosive. Urumva tukagenda mu mihana kuyindi tukazunguruka, tukagira tugenda dukwiragiza ubutumwa hirya no hino. Urumva rero ko ibikorwa tarabikoze kandi bitari bike mu bijanye no gukwiragiza ijambo ry'Imana. Yego nari namaze kubihagarika kabisa, ariko sinabihagaritse compteur kuko je mu bisanzwe nari mfise ibisata bibiri nshobora kwactingamo, muri ico nyene cyo kuririmba amwe n'ikinkino. Nico gituma rero no muri Salama nakorereye muri ivyo bisata bibiri, mu cimico kama, mu bijanye kuririmba indirimbo, ibiganiro n'abaririmbyi n'ibindi, hamwe n'ikiganiro c'inkino. Urumva rero ko nabikoreyemo ivyo bisata, nacimbandanya n'ivyo bisata bibiri. Umva ico cyo kuririmba sinagitaye compteur, ni kuvuga narakibandanije mu yindi sense. Ego umuga mushasha niko bavuga mu Kirundi bati umuhini mushasha utera amababa. Na gikorwa na kimwe kishasha kitavuna, tugezo kumenya ibintu byinshi, kugira contact, kumenyana n'abantu, ibintu n'ivyo byose byari bigoye cyane. Ariko ikintu cyadufashije nuko umuhisi Mohamed Rukara yari umuntu wazinanye n'abantu benshi cyane, gushikaho ukeneye umuntu hari wese waramuronka facilement. Ko kandi ni radio yaduhaye novuga kumenyekana cyane, kuko yashikira abantu benshi. Ni radio ubwa mbere yashikira abantu benshi cyane mu masite ma quartier, abantu bato. Ariko kandi ni radio yumvikana mu gihugu cyose, hafi mu gihugu cyose cy'u Burundi. Urumva rero ko ari radio yadufashe kumenyekana cyane, naho byari bigoye cyane kugira ngo mu ntango, ariko byaradufashije ivyo kugira ngo umuga wacu dushaka aho ushaka gushika byatugoye cyane. Cyese ndakorera mu media menshi, maze gukora media zibiri zonyene, Salama hamwe na BTV. Salama nayikozemwo imyaka 8. Yego kuva muri 2017 ndi muri BTV gushika no munsi. Urabona ko nawe nyene ndi hafi yo gushikana imyaka 10. Ari ikiganiro nakora cyitwa Home Flavor, nico cyamenyekanye cyane. Ako ari kindi ni cyitwa Gihangange Time, ari ikindi kiganiro cyafasha ababigeme baririmba abenshi cyarabafashije, kikabashira no hamwe, cyitwa Inyambo Sound. So nico kiganiro ayo, kandi ni kiganiro cha cinkino mu rurimi rw'igiswahili. Ariko kandi ibiganiro narabikora, ariko nkakora amakuru kuri radio n'amakuru kuri televiziyo. Muri BTV natanguye n'ikiganiro cyitwa Iwacu Flavor. Hanyuma turatangura gukorana na mugenzi wanje yitwa Spokesman, ikiganiro cyitwa Big Live Show, no B News. B News turakibangikanya n'ikindi kiganiro cyitwa B Live Show.
inyuma yo imbere yuko tukora Be Live show twakora ikindi kiganiro cyitwa Friday show, Friday night show cyaba mu ijoro kuwa gatanu. Hanyuma bivanye n'ukuntu ibintu byo kwinguza byaciye bitangura kugorana, ikiganiro tukishira ku murango, ikiganiro cyitwa B News hamwe na Be Live show. Ibyo biganiro tubikorana na Spox. Hanyuma ibyo biganiro bimaze kuba tubonye yuko tukora ikiganiro kimwe, tugumiza ikiganiro kimwe cyitwa Be Live show. Ikiganiro rero nico bandanya nkora gushika no musi, ariko ubu sindi mu kiganiro cyane. Ndabona ko turasaza, imyaka ninyegezwa, ubu turiko turasaza, ariko turabona ko ari urundi gwaruka ruko rurakora kandi rurabikora neza cyane. Jewe ubu muri Be Live show ndakora rimwe kundwi, hanyuma abandi bacakora iyo ndi minsi yose. Iminsi ine urabona bo baracafise n'amaraso ashushe, inguvu. Twebwe no kuduga ama escalier bisigaye bitugora, ariko je kenshi ndaboneka cyane makuru. Ari abamenyesha makuru benshi nagiye nkurikirana, abandi bo mu Burundi, abandi bo hanze. Yego hanze narifise mu journaliste yitwa Charles Hillary, yari muri BBC ico gihe. Narakurikirana cyane ibiganiro byiwe, bari kumwe na Salim Kikeke. Ariko kandi mu Burundi ari abamenyesha makuru benshi. Abamenyesha makuru natangiye kumva bampimbaye cyane, n'abamenyesha makuru babiri. Umwe yitwa Baby John, ari kumwe Baby John icyo gihe yaremesha ikiganiro Sangwe cyaca mu maradiyo, muri Radio Nationale amwe na radio yo Sanganiro itanguye, ariko kenshi cyaca muri Radio Nationale. Icyo gihe rero cyari ikiganiro basanga abaririmbyi, bakabasanga, yari projet ndibaza ya Search for Common Ground, aho basanga abaririmbyi hagati mu ntara, bakabagirira ibiganiro live, bakavuga ubuzima bwabo. Muri kiganiro rero nakunda cyane, kuko muri icyo gihe urumva naje nararirimba, urumva nashaka kumva abandi baririmbyi. Nifuza nanje umunsi umwe ko bompamagara muri icyo kiganiro, kumbure tukavuga ibyacu, kuko natwe icyo gihe dufite orchestre y'iwacu. Icyo gihe nkiri Nyanzarake nafite orchestre y'iwacu yo mu Isite, twaririmba ku minsi mikuru, le 1er juillet, le 1er mai, umunsi mukuru w'ubumwe, umunsi wo kwikukira, ibintu nk'ibyo. Narifuza ko umunsi umwe natwe boduhamagara, ariko malheureusement ntitigeze turonka. Urazi ko contact yari igoye icyo gihe, kugira ngo telefone umuntu nta matelefone, kumbure ibintu nk'ibyo umuronka gute, kumbure nari kwandika ikete yari guherera mu nzira, ibintu nk'ibyo. Ikiganiro geze bashavuga ati mutwandikire ku gasanduku k'amaposta. Urumva icyo gihe posta sinarizi nawe iherereye, n'ukuntu amakete yogenda sinandabizi. Urumva rero ko byari bigoye. So ati urumva rero Baby John amwe na ndibaza yitwa Abdul, n'abamenyesha makuru bagi baranyishyura. Ariko kandi ma nouvelle génération uvuga nka Hamidou Hassan, yakora ikiganiro cyitwa Burundi Beat, ndibaza muri Radio Culture. Ni kiganiro cy'inkino muri nouvelle génération, naguma namukurikirana cyane gushikaho twigana kwishure muri class, ndetse turanicarana sometimes. Ariko kandi twaje kwisanga kandi turi mu gisata kimwe cyo kumenyesha amakuru, kandi nawe nyene ari mu mico kama, kandi akaba no muri sport. Byarampimbaye cyane. Yego, okay, Natasha twatangiye guhura nikora kuri Salama. Yaba mu Bwiza na je naba mu Bwiza. Hanyuma ntitangura nyene juste ndibaza umunsi wa mbere ntangura ikiganiro cy'umuziki. Umuntu wa mbere natangiye gukorana ikiganiro ntibagira yitwa Sugujay. Sugujay asanzwe ari Prophet Joshua, niyo muntu wa mbere twatangiye gukorana ikiganiro kuri Radio Salama. Hanyuma muri icyo gihe rero
ndibaza none ikiganiro ca kabiri ninde nzokikorana nawe bizogenda gute urumva hajya rero wacu ugira ishaka kugira ngo urondere ukuntu ushobora kugira liste y'abaririmbyi uzana mu kiganiro kugira ngo ikiganiro gikombe cyane. So ntashe mvuye ku kazi tuca turahura na Natasha avuye muhira anyuma na jewe ntashe muhira namuhagarika ndamubwira ati bite nsawa genda kuzi kuri umuririmbyi nanje numenyesha makuru urashobora kubutanzi ariko genda kuzi ibintu nk'ibyo then menyesha kumuhura kuri Salama ndasavye ko ikiganiro cyaba kuwa mbere kuera saa 4 gushika midi urumva nambwira ati ndagusavye kuwa mbere uzokurikira uzoze dukorane ikiganiro basi turakora ikiganiro kimeze neza cyane hanyuma kuva ico gihe turatangura kuba abagenzi yasohoye indirimbo akanzanira ibintu nk'ivyo ego hanyuma bisha birabandanya rero gushikaho twatangiye gukorana nawe mu mwaka wa 2014 gushika no munsi. Ni bon ego byarangoye ko ari igihe usanga nshaka kubikora nk'umumenyesha makuru ibintu nk'ivyo ariko après umuntu akagenda ariga kubera gukurikirana cyane abandi ibyo bakora n'abandi ariko kandi kugira ingendo nyinshi turi kumana na Natasha byaramfashije cyane ko tugenda kuduhura n'abandi ba manager batandukanye bo mu bihugu bitandukanye tukicarana bakatubwira ibintu bimwe urumva ko byaramfashije ariko kandi dukorana neza nico gituma ndakubwira nti kuva muri 2014 no musuri 2025 ni kuvuga imyaka 11 turi kumwe sigiye kiringo gito urabona yuko ko dukorana neza kandi turumvikana turumvikana cyane ubu tumeze nk'umuryango ni sister wanje na ndi frere wiwe urumva turakorana neza cyane yego. Nakoze amagafe menshi je ngira umwana nawe mugafe ariko ubu narakijije aramugafe ariko nagize ndibuka narafashe ibuye ndatera parabrise y'imodoka ico kintu neza sindofa nacibagiye nari mfise imyaka 4 ndibaza nafashe ibuye ntera parabrise y'imodoka irameneka hanyuma nca ndahunga nca ndiruka baraza kundondera barambura ariko rero abo bantu barabantu beza ntibigeze baza no kwishuza abavyeyi bavuga ati ni umwana nta ngorane ariko muzomuhanure umwana wanyu kugira ngo nazosubiye uwo munsi narahonze nagarutse mu ijoro cyane nkiri umwana mfise imyaka 4 agati y'imyaka 4 canke 5 ndibaza baramfashe baramboha papa yaramboshe amaguru n'amaboko ashira munsi y'igitanda navyuse ngira nka saa 9 niyo bandekuye kuva uwo munsi navuye ngaho nihanuye kweri sinibaza yuko nasuye kugira amagafe menshi gusa ariko inyuma yo ngaho nari nagize amagafe menshi cyane sinayavuga. Ibiganiro byose nakoze byose ni ibiganiro byiza kuko byose byaramfashije gushikaho ndi ariko kandi ni ibiganiro nakora kubw'inyungu yabo naguma nkoresha ego ari ibiganiro bitari bike nto kwibagira ikiganiro twakoranye na Alikiba ari ikiganiro twakoranye na Diamond Platnumz ari ibiganiro nakoranye na Kidumu muri 2012 ego ibiganiro bitari bike ariko ikiganiro nakoze nkiri kuri Salama Salji amwe na Miselika ibiganiro ni byinshi cyane. Muri journalisme ikintu kigoye ni kuronka abatumire biragoye cyane urakoresha ama-energy menshi arigiye arigiye twakoresha n'uburyo bwacu kugira ngo turonka abatumire umva rero ko icabatumire kiragoye cyane gose cyane ufashe no kuri context actuel abaririmbyi arigiye usanga benshi badatahura bijanye
nibi tuba turiko turakora ariko kenshi biba biri no kuneza yabo ariko kenshi kugira ngo ari abaririmbyi usanga wamuhaye gahunda ugasanga hageze mukaca bimushwana ibintu nk'ivyo. Hari igihe twarigeze no gushwana n'umwe mu baririmbyi ndashavura ndaja no kuri televiziyo ndanabivuga ikiganiro kiraja live, ikiganiro cari live abantu baratelefona, uwo muririmbyi baramuzi, Daeris umuririmbyi ni umuririmbyi kazi, live mu kiganiro avuga ko ariko araza, hanyuma ikiganiro kirahera tigeze ashika. Naje narashizemo n'amajambo y'ishavu mu ico kiganiro kikabandanya, gusa mu nyuma yaransabye ikigongwe, hanyuma acaza mu kiganiro kusaba ikigongwe aba fans, hanyuma bica biba peace. Ego icambere nuko uje mu gukora no mwuga, icambere nabe ntuze kwanza gukora rondera amasikse, uje gukora kuko ibyo by'amasikse bizokwizana kugira ngo bakumenye, bizobana n'ibikorwa byawe uriko rakora, gukora neza ugakora ata uhengamiye, muga wo kumenyesha makuru urabikontamwo cyane, gukora ibikorwa byawe atanumwe atana hamwe uhengamiye, ukabikora kuneza ya bose, biratuma ugira umugisha cyane ku bantu n'ikiganza cyiza kuba asanzwe bari kora gukurikirana. Ego je ndubatse ndafise umugore n'abana babiri, umwana umwe yitwa Rafi, afise imyaka 8, yiga mu mwaka wa 5, nkaba afise n'undi yitwa Rafan, afise imyaka 5, yiga mu mwaka wa 2, afise n'umugore wanje yitwa Iradukunda Christella. Urumva tuga abana bose bose bava muri barafa bose. Ego turagushimiye. Murakoze cyane.